Bakunze bibiganiro bica kuri nombonesha kure yanyu mukunda cyane SALOCOM TV, ndabaramukije mwese mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro Yesu arakora, mutegurirwa kandi mugashikirizwa na mwene so Nshimirimana Innocent. Turasangira iri jambo dukura mu cete ca mbere cyanditswe na Yohana igimba ni ca 4 umurongo wa 4. Icete ca mbere cyanditswe na Yohana igimba ni ca 4 umurongo wa 4. Haravuga ngo mweho murabava ku Mana bana bato, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Yesu ahabwa icubahiro. Mukundwa uri kurankurikirana, ushobora kuba uri umwe canke muri benshi. Aka kanya turashaka gusangira ijambo ry'ubutumwa bwiza rivuga ngo uri muri wewe arakomeye cyane. Uri muri wewe arakomeye cyane. Iyi ni ntumwa Yohana yariko yandikira aba bene data, aba bakristo bariko baramukurikirana, bariko baramwumviriza, ariko arabigisha ababwira ubutumwa bwiza bw'ubwami. Hari ivyari vyadutse, ibi vyari vyadutse vyari bije guhungabanya ukwizera kwabo. Ibi iyo bije canke iyo habayeho gushikirwa canke mu kwinjira mu bihe nk'ibi, hari bikurikira. Rimwe habaho ubwoba, rimwe ukwizera kugakoroka, rimwe umuntu agafata ingingo yo kwitaratariza gukoresha akiwe. Ariko izo nzira zose nta hantu na hamwe zishika, kandi kurundi ruhande rwo kwa Satani nawe aba ariko araronka intsinzi n'abadayimoni aba yatumye. Ariko Yohana arabegera, arababarira, vyasa no kubibutsa canke kubakebura. Arabamenyesha ngo umva, mutahura ibi, ngo mweho bene data, ngo uri muri mwebwe ngo aruta uri mu bisi. Mwene data, reka kugira ubwoba, reka kujugumira, reka kudendebukirwa, reka kwihebura. Sinzi ivyaguteye, sinzi ivyateye aho uherereye, sinzi ivyateye abawe. Nje kukumenyesha, nje kukwibutsa ngo uri muri wewe arakomeye cyane. Uwo wizeye, ujya uvugira, ujya ukorera, ujya wakurikiye, ujya usenga arakomeye. Uwo nawe ninde? Ni Kristo Yesu, umwana w'Imana nzima, yanesheje rupfu na kuzimu, yaje guhishura umugambi w'Imana ku buzima bw'abamwizera bose aho baherereye. Ntiyigera atsindwa. Aravuga ngo mweho murabava ku Mana, bisobanurwa ngo mwebwe mwavyawe n'Imana, mwebwe muri abana b'Imana. Ati uwo mwakiriye mubiheshejwe n'ukwatura n'akanwa kanyu arakomeye. Ongera umwizere muri uno mwanya, ongera umuhanga amaso, wature icubahiro ciwe, wature ugukomera kwiwe, wature ko hambaye. Wivugishwe ko ku buzima bwawe, uvugishwe kubigukikuje. Umere kumwe wa murimvyi yaririmba ngo ko ngufise n'amahoro, ngo ndabwira imisozi ngo iri imbere yanje, ngo umwami Imana yampaye kunesha. Haleluya! Turabona batwitangiye imbere. Umwanditsi w'igitabo c'Abaheburayo igimba ca 11 aratwereka neza ababaye abahizi mu kwizera, abona batwitangiye imbere. Novuga nde, hariho Eliya yari yaritahuye, Eliya yari yarimenye, aho yashoboye kugenda agahamagara umuriro ugakoroka, abantu bose bakamenya bati uhoraho niwe Mana, uhoraho niwe Mana. Hari n'ikindi Eliya yongeye gukora. Ijo kindi yakoze, yavuze ngo ubu imvura ntizosubira kugwa, ngo kiretse
ari jewe suye kubivuga imvura ikaza. Ivyo vyarabaye. Hari undi yitwa Dawudi imbere kigatanya Goliyati yarakebwiye ngo ubu nyene ngira ndaguca umutwe, ngo kandi Abisirayeli bose baramenya yuko mu Bisirayeli hariho Imana. Ivyo vyarabaye. Ikigatanya Goliyati cari carateye ubwoba, cari carigize ndase kiravanwaho. Hariho n'abandi Kalebu na Yosuwa hari bigatanya vyari bibakikuje, nabo nyene baravuga ngo twebwe tuzobijya bwa mutsima. Abo nabo yatwitangiye imbere, bamenye neza uri muri bo, bamuha akaryo, hama ico bakora baragikora bisunze we, ntiyabakojeje isoni, ntiyabamaramaje. Mbega mwene data uri kuranyumviriza, ukikujwe n'ibiki, watewe n'ibiki, icyakuteye cyose kikuzigirije, naje kugukabura, naje gukabura impemu iri muri wewe, ngo uri muri wewe mwene data, uri muri wewe arakomeye. Muhanga amaso, aturi gukomera kwiwe, mwizere wongere umwizigire, ntazogutetereza, ntazogukoza isoni. No kubaza nawe, ushobora kuba utari bwamwizere, urorereye iki? Kwa hariho hari ubuzima, kwa hariho hari amahirwe, utaramwizera, mukanye ndagusengera, ndaza kugufasha uburyo bigenda nawe akubemwo, abe muri wewe, atangure kugukorera. Ndavugana n'uwo mwizeye. Hagarika guhungabana, hagarika kwitsa umutima, umere nka Dawudi, wisunga Uhoraho, uraronka intsinzi. Ikigatanya icyo ari cyo cyose mu buzima duhura n'ibigatanya bitandukanye, ariko ibigatanya ibyo ari byo byose kubw'uri muri wewe, intsinzi ni kashi, intsinzi urayifise. Yaba ari indwara, urambika ikiganza aho urwaye, watura ijambo uti wa ndwara sohoka, bikugendera kuno nyene, bikugendera uko. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo umukene avuga ngo ndatunze kubw'ico Yesu Kristo yakoze. Urwaye uvuga uti kubw'imishishagu Yesu Kristo narakize. Warambika ikiganza aho urwaye, urabona gutabagwa kubw'uri muri wewe. Sinzi ico ukenye, genda. Ushaka kuba wabuze ivyo ufungura, genda muri stoke, watura icubahiro c'Imana, watura icubahiro ca Kristo. Arigaragaza inzira abicanamwo ntazo nzi, ariko uwo arakomeye cane. Ijambo ry'Imana ryabitomoye, rirabivuga neza ngo mweho murabava ku Mana bana bato, ngo kandi babandi mwarabanesheje. Mwene data, uyu mwanya nyene urimwo, wohindukiza amaso yawe inyuma, hari ivyo wanesheje kubw'uwo Kristo Yesu, kubw'uwo Kristo Yesu ari muri wewe. Hari intambara wanesheje z'uburyo butandukanye, inzira zitandukanye Satani yari yinjiyemwo mu kugutera, mu kukugirira nabi, ariko waramunesheje. Iyo ni ntahe irakwerekana neza ivyo wanesheje. N'ubu duzu kwizera, n'ubu uhagarare magabo mu kwizera mwene data. Ikindi naco kiravyerekana ngo kuko uri muri mwebwe ngo aruta uri mu bisi. Igihe cyose kitavuye ku Mana mwene data, kubw'uri muri wewe ugifise kw'intsinzi. Reka kwirekera ko Satani, reka kumwirererako, atura ijambo, ugendere mu bugororotsi, ugendere mu burongozi bwiwe, watura icubahiro c'Imana. Kubw'uri muri wewe uranesha. Amen. Utari bwamwizere, subiranamo nagira isengesho muri umwanya muto, uti Mwami Yesu, uyu munsi ndakwakiriye, ndakwinjije
mu buzima bwanje, intsinzi muri byose, kuko nemeye kuvuka ubwa kabiri nkaba umwana wawe, nkinjira mu mugwi waba uzoza kujana, kugira ngo nzisangire nawe, kugira ngo nzimbane nawe mu ijuru, vyaturishije akanwa, vyizeresheje umutima, mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Nawe mwene data wari waramwizeye, wari kurahungabanywa n'ibitandukanye, ngomba ndagusengere Kristo Yesu wize ari muri wewe atangure kwigaragaza. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'icoro cawe, ndagushimiye kubw'inkomezi zawe, nsengeye umwene data yakwakiriye, nsengeye umwene data yakwizeye, uri muri we tangura kwigaragaza. Ari urwaye mwami Yesu, mukize, garagaza icoro cawe, garagaza ugukomera kwawe. Mwami akire ingwara yamufashe iyo ariyo yose, uyimukize. N'abandi bugarijwe n'ibitandukanye, mwami Yesu ugaragare babona ibitangaza. Ndabisavye nizeye mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Turarangije, tuzoba dusubira. Yesu abahezagire.